Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye mu makungu ya kure, mudukurikira muherereye muri Amerika, Zambia, Tanzania, Kenya, Uganda, muri mu Rwanda, Congo nangaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese akurikirana aherereye. Ndabahaye ikaze. Amakuru agezweko avugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata ca politike. Agathon ngo ntazosubira kwemererwa kwitoza mu matora ayo ariyo yose ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko ngo CNDD-FDD yahavuye iharura iraraba ikora analize irasanga ko canke iratahura ko Agathon mu gihe bomurekurira kwitoza ntago azohita abakura ku butegetsi, ko batazosubira kuronka ubutegetsi bari basanzwe bafise. None ga Agathon ko yatanguye kwitabira ibikorane vya Chris Ndikumana, ngo yoba ariko arafashanya na Chris Ndikumana muri ico gikorane kandi ca Chris Ndikumana. Navyo turaza kubibabwira. Abantu 8 nibo duhejeje kumenya canke bahejeje gutahurwa ko bapfuye baguye muri ico gikorane c'uyu muvugabutumwa, uyu mwigisha yigisha inkuru nziza canke yakwiragiza inkuru nziza kw'isi hose, akaba yarabaye rurangiranwa. Abantu 8 rero ngo baba barahasize ubuzima ubwo bari bitavye igikorane ciwe cakanguka cabaye muri iyi ndwi iheze dusozereye. Nayo mu gisata c'umutekano turaza kubabwira ko General Muzinga, uyu ni General Ndayiziga, uyu bamutazira General Muzinga, aramaze iminsi yarabuzwe irengero, atawuzi aho aherereye, itelefone yiwe itaboneka ku murongo, atacombo na kimwe canke atamakuru namwe bamufiseho aho yaraherereye, ngo ubu yasubiye kuboneka, yoba yongeye kugaragara. Ni nyuma yaho hari hatangajwe amakuru akomeye cane, amakuru ateye ubwoba, amakuru atarahumuriza FDNB, igisirikare c'u Burundi, mbere kandi na leta y'u Burundi. Ayo makuru akaba yaravuga ko uyu mugabo, uyu mujenerali yoba yari yasize agatwe mu ngwano ziriko zirabera mu buseruko bwa Kongo mu ntara ya Kivu. Aho rero ubu biriko biratera bija mu ntara ya Tanganyika, nayo ko iyo bagiye kugabwa ko ibitero, kuko Kivu y'uburaruko, Kivu y'ubumanuko izo zo zarahejejwe gufatwa n'abagwanyi, zarigaruriwe n'abagwanyi ba M23. Kuri kino gihe rero ibintu bikaba biboneka ko bitera bisa nabi. Ivyo vyose ni mu makuru yacu mu kanya idonido, inkuru imwe ukwayo, ntuze uje kure. Niba ukoresha ururimi rw'icongereza fyonda subscribe, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja biragushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Nk'uko rero twari duhejeje kubibabwira mw'idonido, hari amakuru avuga ko Agathon atazosubira kwemererwa kwitoza, bivanye nuko ngo CNDD-FDD yaravye igasanga mu gihe borekura Agathon ngo aje mu matora, aje kwitoza, azohava abakura ku butegetsi. Ni mu gihe uyu Agathon vyavugwa ko nyine yigeze bamwaka umugambwe. Baravye ukungene bamwatse umugambwe, Agathon yaciye ashinga iciswe Amizero y'Abarundi. Ico gihe yaragishinze umunsi umwe, caraye gikwiragiye igihugu cose. Baraye bamenye ko Agathon yashinze icitwa Amizero y'Abarundi. Kw'ico gihe bahavuye babona ko mu gihe batohinyanyura Agathon azohava batembagaza kuri ubwo butegetsi.
baciye baja mw'ibwirizwa shingiro ry'igihugu c'Uburundi ryari ryarashizweko 2005 n'amasezerano y'Arusha, bajamwo muri iryo bwirizwa shingiro bimwe barahindagura ibice bimwe bimwe, baca bashinga ko umuntu atazokwemererwa kwitoza ku giti ciwe yarahora mu mugambwe ngo ategerezwa kuzoba amaze imyaka 2 avuye mu mugambwe. Ivyo bintu vyose bagiye bashirako kwari ugukumira Agathon Rwasa, kuko babona ko ata wundi munyapolitike ashobora kuba challenginga canke kubaha challenge, kubaha umukoro, kubaha akazi ko gukora nyine kabashobora kubabangamira, kaba intambamyi ku butegetsi bwabo. Baciye bashirako ico kintu rero, baca bashinga ko uzokwitoza agomba gutanga amafaranga menshi cane, amafaranga benshi badashobora kuronka ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ivyo vyose zari intambamyi, ingorane bagenda bashirako kugira ngo bananize bakumire abo bose badashobora kuvuga rumwe, cane cane Agathon Rwasa. Baca babona ko mu gihe inama nshingamateka yoba ikirimwo imigambwe myinshi bizohava bibagora gufata ingingo, baca bagarukana intwaro y'umugambwe umwe. Intwaro y'umugambwe umwe rero ikaba iriko iriyamirizwa na benshi ngaha mu gihugu c'Uburundi, nk'uko bariko baragenda babikora, nk'uko bariko baragenda babivuga. Babona ko CNDD-FDD yaciye ihinyanyura igashirako intwaro y'umugambwe umwe mu nama nshingamateka, akaba aribo bonyene bafise ububasha bwo guhinyanyura, kuvuga ico biyumvira no gukora ico bashaka, gushinga ico bagona, kugira ngo abandi barundi bose babakumire, ntibazohave babandanya babarwanya canke bagaragaza amabi. Mu nama nshingamateka bakaba babona ko ngo ico bazoshinga bose bava mu mugambwe umwe ata n'umwe azokigwanya, kuko ntibazokwigwanya, bazoba bashize hamwe hama bafatishanye kurwanya abandi batavuga kumwe n'ubutegetsi bwabo, nk'uko amakuru dufise ariko aragenda abishikiriza. Birerekana ko rero ubu butegetsi bwa CNDD-FDD ari ingorane zikomakomeye cane. Agathon Rwasa rero ngo muri kino gihe yoba ariko arakorana vya hafi na Chris Ndikumana, yagaragaye yitabiriye ico gikorane ca Kanguka mu ndwi iheze, aho ico gikorane ca Chris Ndikumana, uyu muvugabutumwa akaba ari rurangiranwa hoba ngaha mu gihugu c'Uburundi no muri Afrika, mbere n'ahandi hagiye hatandukanye kw'isi. Uyu muvugabutumwa rero kuba ngo Agathon Rwasa yoba ariko aramwiyegereza, ngo vyomufasha cane ko abarundi isinzi boba aba-CNDD-FDD, aba-CNL, abarundi batandukanye bo mu migwi itandukanye, atari ukuraba ngo ni imigambwe n'ibiki, abo bantu barakurikira uyu umupasitori, uyu muvugabutumwa Chris Ndikumana. Ngo kuba rero Agathon Rwasa yomwiyegereza vyomufasha kuronka abandi banywanyi bava muri CNDD-FDD bakaja gushigikira Agathon Rwasa, ko babiboneka ko uyu ari we munyapolitike ashobora kuzahura igihugu c'Uburundi akagikura mu magume kirimo, akagikura mu manga, nk'uko biboneka ubutegetsi butwaye muri kino gihe, ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye bwabandanyije buta igihugu mu manga. Benshi bakaba basaba ko ivyo bitegerezwa guhagarara. Kuri buno butegetsi kandi bwa Varisito Ndayishimiye, twababwira ko abungere ba Eklezia Gatolika, iyi ni inkuru tugiye guca ku masonga, tuza kubabwira mu buryo bw'idonido mu yandi makuru yacu ataha. Abungere ba Eklezia Gatolika bavugiwe na Musenyeri Ntahondereye, umwepiskopi yaraye gose ahebuje avuga ko Eklezia Gatolika itarota ija mu kwaha kwa Varisito Ndayishimiye.
Baravuga ko rero badashobora gukorana n'uyu mugabo Varisito Ndayishimiye ngo bamuje mu kwaha, bakorane nawe nk'uko babandanya kugenda babishikiriza. Musenyeri Johakimu Ntahondereye uyu yavuze ko kugira ngo yashikirije nyine imyidogo ya Ndayishimiye, yagize icyo avuga nyine kuri iyo myidogo ya Ndayishimiye ahora yidoga hari mu birori vyo kwatira abapatiri bashasha muri paruwase Mwakiro muri diyoseze ya Muyinga kw'igenekerezo rya 11 mu Kakaro 2026 niho Johakimu Ntahondereye yaciye avuga ko rero batarota Kiliziya Gatolika itarota ija inyuma ya Varisito Ndayishimiye, ko bahejeje nabo kumubona ko ari umumenja. Biboneka ko ivyo bagiye bamugira ko inama yaciye yagenda yanka kuzumva, kandi barabizi ko mu matora uyu Varisito Ndayishimiye yivye amatora aja ku butegetsi yivye ingoma. Ekleziya Gatolika yaravyerekanye mu matohoza bakoze muri raporo bashikirije inyuma y'amatora, barerekana ko amatora yagenze nabi cane. Burya nta kindi bariko baravuga, bashaka kuvuga ko amatora yibwe, ko amatora yategerezwa kugira impinduka akorwako. Baravuze kuri myidogo myinshi Varisito Ndayishimiye ukuntu agenda avuga abo yita abapedesa, abo yita ko atanezwe ivy'abenegihugu, biboneka ko yishirira mu mufuko wiwe gusa yuzuza ibigega vyiwe ntarabe ineza y'abanyagihugu. Ivyo vyose rero bikaba ari ingorane zikomakomeye ngo zotuma Ekleziya Katolika mu Burundi idashigikira Varisito Ndayishimiye, kubera ko babona ukungene atwaye igihugu ko bidakwiye, kandi bamuha inama ntace azubahiriza canke ngo azigendereko. Kandi hari raporo Ekleziya Gatolika iheruka gusohora, Varisito Ndayishimiye aca atangura kunebagura no kunegura abasenyeri ba Ekleziya Gatolika kuvyo bari baciye bamubwira. Yagomba guhagarika iyi nkuru, turaza kuyivuga mu buryo bw'idonido kuko ni vyinshi Musenyeri Ntahondereye Johakimu yaciye atangaza. Byose turaza kubibabwira mu makuru yacu ataha. Nayo kandi ntitwogenda tutababwiye ku umutekano muri kino gihe benshi baratekewe n'ubwoba, cane cane abo mu ntara zishira uburengero bw'igihugu cacu Burundi, na cane cane mu buraruko bw'igihugu cacu c'Uburundi. Abantu batekewe n'icoba gikomeye cane, batekewe n'icoba bavuga ko umwanya ku mwanya urugamba rushobora gutangura. Abasirikari baranyegeye, abasirikari mu vyatsi inge nino muri izo ntara hafi n'imipaka, hafi n'urubibi barinyegeje cane, ngo bari ico bita kavari, bariko bategereza umwansi aho azozanana. Mu makuru bafise barumva ko umwansi azozanana mu buraruko bw'igihugu c'Uburundi. Ni mu gihe kandi amakuru yaramaze imisi ariko aravugwa, Generali Ndayiziga atwaye batazira muzinga mu gisirikare c'Uburundi, niwe atwaye inteko ziri muri Kongo, ngo yaramaze iminsi yarabuzwe irengero, itelefone ye itariko adahamagarwa ngo ushobore kuyitora. Ivyo vyose ngo bari batanguye kuvuga ko rero atakindi gishobora gutuma umujenerali abura atari uko yoba yapfuye canke ngo afatwe matekwa. Ivyo bintu vyari vyateye ubwoba mu gisirikare c'Uburundi. Mu makuru duhejeje kuronka niba haravugwa ko ashobora kuba yongeye kugaragara. Inyuma y'ayo makuru yose yagiye aragenda aratangazwa ko yoba yapfuye.
Ivyo vyose rero vyakomeje no kuduza ubwoba bukomeye cane ko igihugu c'Uburundi gishobora kwisanga naco cagabweko ibitero bikomeye cane. Ivyo vyose bikerekana ko igisoda c'Uburundi kidakomeye, kidafise ibigwanisho kandi ko n'imyitozo yabo idashemeye cane ku buryo yoja ku rugamba bivanye n'uko bakubiswe mu buraruko bwa Kivu. Ubwo ni Kivu y'uburaruko, barabamanukana babavana Goma baja Bukavu. Uyu Elie Ndayiziga niwe yari arongoye izo nteko, arimura inteko z'Uburundi azivana muri Kivu y'uburaruko azijana muri Kivu y'ubumanuko Bukavu, naho baramutibikana baramukubita aratemaguza ariruka, inteko arazimura azijana Uvira. Uvira na Kamanyura naho barahamufatana aratemaguza agaruka ngaha mu gihugu c'Uburundi. Mu kumushimira ko yatsinzwe izo ngwano zose, Varisito Ndayishimiye yaciye amuduza ipete, ngo mu Burundi niho honyine umujenerali ananirwa agatsindwa urugamba agaca aduzwa ipete, nk'uko baciye babivuga ngo barayamaze nyine, barayavuze barayamara, nk'uko abakurambere canke abasokuru baciye babivuga. Ingorane zikomakomeye cane rero ziriko zirabera ngaha mu gihugu c'Uburundi, kandi biboneka ko umwanya ku mwanya koko ibitero bishobora gushikana, cane cane ko hari abavuga ko biteguriye kugwanya igihugu c'Uburundi, kugwanya ubutegetsi bwaco, harimwo RED Tabara na FNL. Bavuga ko baharanira demokarasi canke no guca intwaro y'agahotoro, intwaro ya CNDD FDD, intwaro y'agacinyizo, intwaro ihohotera, intwaro inyuruza igapfungira ubusa, ikomora abantu bagata bakomoka bagahunga, abandi bakicwa. Intwaro inyonya itunga ry'igihugu, aho kugira ngo ikorere ku neza y'abenegihugu bose, ahubwo bagaca bicishiriza kuwepfa ari ukuzuza imifuko yabo gusa. Amakuru yacu rero nk'uko twari twayabatunganirije, tukaba tugiye kuyahagarikira ngaha. Kugira ngo azaje aragushikako, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja biragushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane. Muri abo kubahwa, amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, musigara amahoro, naho ubutaha. Umukama abandanye kubazigama, arinde Abarundi n'Abarundikazi, turabakunda cane.